aherutse kumenyesha yuko kugabisha mbere abariko barasohora amatangazo berekana utwo tunenge aho bitagenze neza abibutsa yuko bashobora gukurikiranwa n'amategeko kuko batabishikirije abajejwe kubiraba ubwo kanya kuba mukuru w'igihugu ibisa n'uko bitumwana ugacimubuza kwira Je nitwa Antoine Izonkankorera Radio Shima FM. Ikibazo canje ni iki? Kuri hano tifata kibanza vyerekana yuko inama nshingamateka izorigizwe n'umugambi umwe CNDD-FDD. Mbega kubona abarundi batoye kuganya n'icubahiro bashatse kubaha ubutumwa buwe. Kigira kabiri kunyura abashinga amateka azabagize bari bava mu mugambi umwe mu muryango wa politike ngo ntibizohava bituma haba kwijajara mu gutunganya neza mu gutora neza amategeko meza y'igihugu mbega kubona azoba n'umugambi umwe bifise akahe karuka kiza muri ikinyamakuru wacu mukuru w'igihugu muri iki kuvuga muti aho tuzosanga hari utunenge naratumiye abantu bose bafise umurongo baze tuvugire hamwe ariko umengo hari akantu mutashitse kuvuga muti ingingo izofata ubwo abantu bazoba bayifata akumwe ko abategetsi benshi bati tugiye kuvyiga iyo ngingo mubona ari nkamwe usanga vyarenze akarimbi mbega amatora azosubirwamo hazohanwa abari bayihagarikiye bizogenda gute murakoze nyakubahwa umukuru w'igihugu yavuye mu matora inzego zigiye kuja mu bisigiza kuvuga leta abashikiranganje abadirecteur general abamusitanteri cyangwa kuvuga abatari b'intara bose bava mu CNDD-FDD none nta makiga yo bikoze kirigira kabiri rero cyabasanga bafise bwo gucumisha kumwe kuvuga itrona Mbona gutakaza ya vice president de la République murakoze nyakubahwa nyene cubahiro mu cacu ciza c'Uburundi nitwa Jean-Claude Nzigiyimana nkaba nkorera radio na televiziyo y'igihugu c'Uburundi narifise utubazo tutari duke ariko twinshi twishuye mu ijambo muje gushikiriza ariko ndasigaranye utubazo tubiri ngomba kubaza nyiri cubahiro cy'igihugu cacu ciza c'Uburundi inyuma y'ibi byavuye mu matora uko byashikirijwe n'umugwi w'igihugu wigenga seni uje gutegura amatora byaragaragaye ko umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ari watahukanye intebe zose z'abashinga amateka hiyongereye ko gusa abatwa batatu kubw'ububasha bahabwa n'ibwirizwa shingiro rya Leta y'u Burundi kubera ivyo bitigiri hari abantu bamwe bagaragaza impungenge ko Uburundi busubiye mu ntwaro y'umugambi umwe abo bantu hari ijambo ry'ihumure mu bafitiye bwa Sebarundi akabazo ka kabiri ari naho ka nyuma tukivuga nyene ibijanye n'aya matora hari abavuze utunenge abavugaruka tutavuze imigambwe nk'inama nkuru y'abepiskopi katolika nayo nyene aho yashikirije utunenge tutari duke ndetse harimo n'uko mwagiye murashikiriza nyene icubahiro Sebarundi rijya tangazo y'inama nkuru y'abepiskopi katolika mu Burundi mwarihaye ikibanza ikihe na rijya ikiza katolika ari umupartenere novuga umwe mu bapartenere nyamukuru ba Leta y'u Burundi mu buzima bw'igihugu kandi iryo shengero risanzwe rinafise abayoboke benshi ndetse bamwe muri abo bashobora kuba bari n'abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi murakoze cyane